Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 ukwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2023. Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, ayo nayo ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Uko uwa 20 Ruhuma utashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe ubutungane budakumira. Kimwe mu nkingi zituma ubwo butungane butsimbatara ni demokarasi. Murano makuru muraza kumva ico Leonce Ngendakumana avuga ku bijanye n'ubutungane bwo mu Burundi. Mu bihano bihanishwa abanyororo ntaco kwicishwa inzara kirimwo, ivyo bishikirizwa na Pacifique Nininahazwe, uwo aharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Avuga kandi ko leta atagushaka ifise bwo kurekura abanyororo bafunzwe bitari ngombwa. Asaba rero ubutegetsi ko bwo bibuzimu bukaje buntu bukaronsa abo banyororo imfungurwa. Murano makuru turabashikana no mu ntara ya Kirundo, aho hari musanteri wa commune Kirundo atungwa agatoke n'abanyagihugu ko ashigikiye uruhande rumwe mu miryango ibiri iri mu matati y'amatongo. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye bukanya inkuru imwe mu kwayo sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa duhereye amakuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Nkuko nayimejeje ko yabwira mu ntango z'aya makuru, ibihano bitekanirijwe abanyororo ngo ntaco kwicishwa inzara kirimwo. Afatiye ku kibazo c'ubukene bw'ibifungurwa kiri mu mabohero yose yo mu gihugu, Pacifique Nininahazwe yibutsa leta ko uko yugarana abanyororo ariko yabwirizwa kubaha ivyo bakeneye byose kugira babeho. Kurikira Pacifique Nininahazwe arongoye Fokode. Ubuzima abanyororo bari mu mabohero y'u Burundi burateye ikigongwe kandi burababaje cyane. Birateye ubwoba iyo umuntu yumvise ko abantu bageze ku rugero rwo kuja kurondera ivyo bafungura mu mayarara. Birateye ubwoba kumva hirya no hino mabohero mu gihugu hariho abantu bariko bararaba kubera inzara. Birateye ubwoba turiko turumva mu gihe imfungurwa zo mu mabohero zazisanzwe atako zifashe, ukumva ko bafashe n'ingingo yo kuzigabanya. Birateye ubwoba iyo twumva amakuru y'abantu bariko baragurisha utwabo kugira ngo baronke ibyo bafungura mu minyororo, kandi bari basanganywe imiryango bataco bariko barinjiza kugira ngo gitunge imiryango yabo. Aha rero dusubire twibutse ko mu bihano umunyororo aronka icinzara atakirimo. Umunyororo n'umuntu akeneye ibyo twese dukeneye, ategerezwa kubaho nkuko twese tuteza kubaho, yategerezwa gufungurirwa. Leta ifata ingingo yo kuja kugarana umuntu niyo nyene ifise itegeko ryo kumubeshaho nkuko bibereye umuntu. Pacifique Nininahazwe yongera ko abo barundi bariko bicishwa kigoyi harimwo inzirakarengane zitari nke zujujwe mu mabohero ageraho arengegwa. Kubwo aharanira agateka kazina muntu mu gihugu, mu gihe leta bimaze kugaragara ko atabushake ifise bwo kurekura abanyororo bafunzwe bitari ngombwa, ngo nibakoreshe ubuntu babagaburire aho babugaraniriye. N'ubu nyene kurikira Pacifique Nininahazwe. Ngaha twibukanye ko ingorane nyamukuru iri muri ayo mabohero ubwa mbere bwo bwihagaze ku bitigiri vy'umurengera, aho bivuga ko bageze leta yiyemerera ko igeze ku bitigiri vy'amajana 3% y'ubushobozi ayo mabohero yarafise mu byo kwakira abaza kuhapfungirwa. Igituma ivyo bitigiri navyo biri hejuru vyubakiye ku karenganyo kari mu Burundi, aho gupfunga umuntu ari ibintu bisanzwe cyane, aho umutegetsi yumva ko akomeye iyo ashobora kuryamika mu munyororo uwo yishakiye. Abantu bapfungiwe ivyumviro byabo vya politike mu Burundi, indiri z'abantu bapfunzwe ngo bariyamirije ikiringo cya gatatu ca Petero Nkurunziza, kandi na sentare ya Afrika y'ubuseruko yarerekanye ko ico kiringo cyahonyora ibwirizwa shingiro. None mu bintu bimeze gutyo, iteka ry'umunyagihugu ryari rihe kiretse kwiyamiriza ico kintu gihamba
ibwirizwa shingiro ry'igihugu ciwe. Birateye isoni kumva turi mu gihugu umuntu aheze umunyororo hakongerwa ko umwaka ukarenga uwo muntu atararekugwa. None ibintu bimeze gutyo ibitigiri bizoreka ko murengera gute? Aha kandi nibutse ko mu bantu bapfunzwe mu mabohero y'u Burundi abarenga kure 50% ari abantu bapfunzwe ivy'agateganyo. Ni ukuvuga atacaha na kimwe baragirizwa, ni ukuvuga ko batarashobora kwiregura cyangwa amasentare ngo ashobore kubashyirako icyaha biboneka icyo bapfungiwe. Ubundi amabohero yaragenewe abo bantu bafise icyaha, ariko amabohero ntagenewe abere. Ibintu byobaye byumvikana iyaba abariko barakurikiranwa kw'ibyaha bataraciga urubanza aribo bake cyane mu minyororo, ariko mu gihe abantu bitwa ko bakera aribo benshi, umuntu aca yumva ko abantu benshi bapfungwa ku kabonero n'akarengane. Tumaze iminsi twumva umushikiranganje w'ubutungane we nyene atanga amategeko y'ingene abantu bogabanuka mu minyororo, ariko izo ngingo ntizishigwe mu ngiro. Ku ruhande rumwe umuntu ashobora kwibaza ko ari bya bindi byo mu butegetsi bw'u Burundi umenga ni babugabo bwigaba, umwe wese aba afise abo yumvira, hakaba amategeko avugwa n'uteza kuyafata, ariko hakaba yandi mategeko aca mu zindi nzira bituma ibintu bidakogwa. Ariko tumaze kubona ibintu bigenda cyo kimwe mu gihugu cyose mu mabohero yose y'igihugu, izo ngingo ntizishigwe mu ngiro, yabisigura ko ariyo ntumbero y'ubutegetsi, niyo ntumbero ihari yo kurekura abantu ntayirimwo. Aha rero ibiri kwibera mu mabohero nico kimenyetso kitabesha c'agaciro ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye baha ubuzima bw'umuntu. Abanyororo uyu munsi barenga 12,000 batategerezwa kurenga 4,330 mu gihugu cose. Uretse uko kubura ibifungurwa bari no mu ngorane zaho barara kubera ari umurengera. Hari abarara hanze mu bibuga, abandi bakarara mu tuzu twa sugumwe barara barabisa abahakeneye bagasubira kuryama bavuyeyo. Tukiri mu gisata c'agateka kazina muntu, leta y'u Burundi ntiyari kwiye kwitwaza kugwanya ibikorwa vy'iterabwoba kugira ngo ironke umwanya wo gutoteza abaharanira agateka kazina muntu. Mwitangazo urunani CBDDH rwasohoye rusaba leta ya Gitega kurekura atagisabwe abaharanira agateka kazina muntu 5 bamaze imisi 6 bapfunzwe. Kurikira Elali Nibizi, umuyobozi nshingwa bikorwa w'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH. Abaharanira agateka kazina muntu 5 mu ruheze kuri tariki 14 barafashwe n'inzego ziperereza, hama rero baratwagwa barapfungwa. Ivyo vyaratubabaje cyane kandi tukaca dufatiraho n'akanya ko gutera kamo leta y'u Burundi. Abo baharanira agateka kazina muntu 5 ntabwo na gato yari abicanyi kandi sabasuma, si inkozi z'ikibi, n'abaharanira agateka kazina muntu. Leta rero ndiyo kwitwaza kugwanya ibikorwa by'iterabwoba kugira ngo bashobore kuronka umwanya wo gutoteza abaharanira agateka kazina muntu. Biratangaje kugira bagirizwe yuko bahungabanije agateka kazina muntu, ko bahungabanije ibikorwa bijanye n'amatungo ya leta, ivy'ikiroberi, n'ivyo bintu vyo kubafata tufata yuko ari ibiterabwoba no gutoteza, no kugira ngo bagire bati n'abandi bamenye ko nibakora igikorwa bategerezwa gukora bizogenda gutyo, hanyuma ntibasubire no gukakaza. Mu itangazo twasohoye twasabye leta y'u Burundi ko yohagarika itoteza ikorera abaharanira agateka kazina muntu. Tugahamagara ubutungane bw'u Burundi bwo ko bwo kwirinda kuba igikoresho ca leta cane cane mu gutoteza, mu kuremeka intibishushe abaharanira agateka kazina muntu, kuko n'abacamanza burya mu mabanga bajejwe harimo gukingira agateka kazina muntu. Tugahamagarira ubutungane bukora igikorwa bujejwe budakoreshejwe na leta kubenga amarangamutima ayariyo yose, ko leta kandi yoreka abaharanira agateka kazina muntu abarundi bose bakagira ubwo burenganzira bwabo gushira hamwe amashirahamwe no kuyakoresha no kuyaringaniza bakurikije amategeko. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Aya makuru mushobora kuyakurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga rwa Twitter, Facebook na YouTube vya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye. RPA
mu gisata cy'ubutungane nk'uko nari nabiciye ku masonga kuri uyu wa 20 ruhuhuma isi yose irahimbaza umunsi wahariwe ubutungane budakumira kubera ko kimwe mu bituma ubwo butungane bukomera ari demokarasi. Leonce Ngendakumana avuga ko hagisigaye intambwe ndende cyane kugira ngo demokarasi nyayo ishinga imizi mu Burundi. Kubw'icegera c'urongoye umugambwe FODEBU, inkingi za demokarasi zaratitutse mu Burundi. Dufite icyumviro ntiturashikaye icyumviro mugabo kirahari kubera inkingi ya mbere ni imigambwe myinshi iyo niyo ndayihari. Hari imigambwe iri mu budumbi bw'amoko, hari imigambwe isega n'iyindi yahevye ivuga ngo ni imigambwe ariko yarahevye itakibaho itagikora. Hariho amashirahamwe yigenga nayo nyene uko mbona ameze yari hanze nayo mvuze kuko yo aranagerageza ayari ngaha ivyakuru kubwira ngo arabibona yo bakubeshe ahubwo niyo yigisha ibyo mugambwe uri ku butegetsi niyo yigisha ibyo butegetsi. Abamenyesha makuru bari ngaha simuza bari hanze abirukanywe abatotejwe kuko batotejwe kubera ko uko bimeze bakavugisha ukuri. Abari ngaha akazi kabo no kuririmba iby'ubutegetsi. Ivy'umutezi amatora navyo iyo nkingi ya kopita nk'iya kane n'ubusuma no guhenda abanyagihugu. Iyo amatora ariko aregereza iterabwoba bakagenda bagafata amahera ya leta ngo bariko barabasumira bariko bagurira impuzu n'ibintu by'ubuje byo kubashira mu buje. Leonce Ngendakumana araza kuba umutumire mu mpera zaya makuru. Mu bijanye n'intwaro naho abanyagihugu bo mu bice bitandukanye vy'igihugu baratera ivyatsi ivy'umukuru w'igihugu aheruka gushikiriza ku bijanye n'ikibazo c'ubushomeri. Bamwe muri bo babona ko Varisito Ndayishimiye yirengagije ibyo asanzwe azi ku bijanye n'ico kibazo kuko ngo ni gisata c'uburimyi. Avuga ko bokora gisanzwe cugarijwe n'ibibazo vyinshi. Umviriza bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA. Twebwe imvugo umukuru w'igihugu yavuze ku bijyanye n'abashomeri bari mu Burundi, yavuze imvugo itari ikwiye kuvugwa n'umuntu yitwa ko ari Sebarundi. Kuvuga yuko ngo atabashomeri bahari ahubwo abitwa ibishomeri ko ari binebwe. Murumva ko ari imvugo idashimishije, ni imvugo ikora ku mitima abantu benshi kubera bari bazi ati uwo twokwituye noneho atwise ibinebwe atwise ko tutaco dushoboye. Ariko banza karaba neza kuko mu gihugu c'Uburundi kirimo abashomeri benshi, igihugu c'Uburundi kirimo ubukene bwinshi. Hanyuma ndavuga ngo baje kurima ubu neza na neza ariko aravuga yuko nk'abanyeshuri baheza za kaminuza yokwemeza neza yuko ari abanebwe. Ubu yokwemeza neza yuko bogenda muhira ku matongo bakaja kurima. Mbe borima hehe uko n'amatongo yaje? Ari nk'uko hoho umuntu yomubaza ati mbega wewe yagiheza amashuri ataraja mu bundi buzima bundi butandukanye yari mahehe? Ujye yaba atari umutegetsi wo hejuru ijya mirima arimo imeze kurya bugereza ko aba bishobora. Baje kurima isi y'ubu yaratitutse bisaba umutahe. Udafite ico gitungwa kigusahiriza kiguha kwavu, udafite amafaranga yo kugura uwo mwavu ifumbire y'ikizungu, none woja kurima ugiye kurima iki? Uwo ugiye kurima nibazwa nuko abantu bose badashobora kuvuga, ariko ndazi ko byakoze kuri benshi. Abantu benshi barababaye kuko bisa nk'uko bavyita gukina ku muvyimba, yabakinye ku muvyimba. Imvugo y'umukuru w'igihugu yo kuvuga yuko mu Burundi atabashomeri bahari ahubwo hari abanebwe, twafashe ko ari gukindaga abarongoye akiyagira ko aribo bamugize icari uyu munsi. Twamugereranije n'umwungere aragira intama akaziragira mu bunyovu aho kuzishyira mu bwatsi burenze, akaziragiriza ko atamenye zifite iyo kurisha kandi yaziragiye mu bwatsi bugumye. Ubwa mbere mu Burundi nta matongo ahari, none uwo Murundi icyo gishomeri coja kurima hehe? Kigira kabiri, kurima kubu ni mitahe, none icyo gishomeri cokura hehe imitahe kugira ngo aheze aje kurima nk'abandi? Ubwo rero twe twafashe ko ari gutendaga abenegihugu no kwibagira yuko icari abo bakimugize. Iyo yari kuba ari Sebarundi koko yari kuvuga ati nimuze ndabaha ivyo bishomeri vyose akabiha amatongo. Agiye kubiha amatongo rero agaheza akabiha n'imitahe bagakora gutyo, yobaye ariko arafasha no kurwanya ubwo bushomeri.
rero twe tugerageje kuraba ubushomeri buriho kandi cyane rwose ku rugero rudasanzwe raba n'urwaruka rwari rusanzwe rukora umwuga wo kudandaza amayinite urabona ingene babirutseko, urabona abantu batwara amapikipiki ingene babirutseko, urabona abantu batwara amakinga ingene babirutseko, none abo bose bari hehe? nk'uko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru z'ano makuru, musitanteri wa komine Kirundo haravugwa mu matati y'itongo ahuza imiryango ibiri yo ku mutumba Kavomo. Uwo mutegetsi ashigikiye uruhande rumwe muri ayo matati, uruhande rumaze no gutsindwa urubanza inshuro zitatu. Abatsindiye iyo tongo uyu munsi ntibacemerewe guhonyoza ikirenge muri nyatongo ku itegeko rya musitanteri wa komine. Eric Niyonzima. Itongo ryari mu matati hagati ya Kinyakubu Joseph aserukira umuryango wa Rumwana na Nzeyimana Gratien aserukira umuryango w'abagwanyi riri ku mutumba wa Kavomo muri zone ya Kirundo rirare. Iyo miryango ibiri natasanzwe ry'amasezerano ifitaniye ihano rubibe nk'uko isoko ryacu kuri umutumba ribivuga. Bene Rumwana nibo bitiwe ubutungane berekana ko Nzeyimana Gratien ashaka kubanyaga igice cy'itongo, ariko mu vy'ukuri nk'uko isoko ryacu ribandanye ribivuga bikanagaragarira mu manza umuryango wa Rumwana watsinzwe bari bafite umugambi wo kwihagira igihande cy'itongo cy'umuryango w'abagwanyi userukirwa na Gratien Nzeyimana. Umuryango wa Rumwana rero ukaba waratsinzwe mu naye ku mutumba aho urubanza rwatanguriye usindwa muri sentare y'intango rugeze muri sentare nkuru y'igihugu. Iyo sentare ikaba yakomeje urwaciwe na sentare y'intango. Abo basigwa ba Rumwana ntibashizwe kuko bituwe n'umushikiranganje w'ubutungane, ariko nawe arabahebuza abasaba gushira ari nayishize kuko bigaragarira mu ikete uwo mushikiranganje yishuye kwigenekezo rya 25 Munyonyo umwaka wa 2021. Ikibabaje muri ivyo nk'uko isoko ryacu rimenyesha no ku muryango watsinze urubanza ugize kuragenda kurangurira udukorwa mu itongo. Bene Rumwana baciye bazana imipanga no baca barahunga. Kubw'iryo soko nyene bagize ngo bagiye kubishikiriza umukuru wa sentare musitanteri wa komine Kirundo Habonimana Viateur yaciye bahamagara ababwira ko batosubira mu iryo tongo kuko kubw'iryo soko ryacu ngo no kubarenganya bibaye ngombwa azobarenganya. Uwo muryango rero w'abagwanyi userukirwa na Nzeyimana Gratien washatse kwihagarara ko ariko nk'uko isoko ryacu rimenyesha musitanteri akaba yaciye bafunguka ari bane bari bagiye kwitabariza. Inyuma y'imisi itari mike bafunzwe na musitanteri, imbere yo kubarekura akaba yabategetse gusinya ko batazongera gukomaka mu muryango wari umwana watsinzwe imbere y'amategeko kandi utako wishingira uturimbi dutandukanye n'utwa sentare yari yashinze. Uwo muryango usaba ubutungane kubatunganiriza nk'uko bwabikoze ubwa mbere. Nayo Habonimana Viateur musitanteri wa komine Kirundo yasuzuguye ubutungane anasuzugura umushikiranganje w'ubutungane ngo yobogozwa akanahanwa hisunzwe amategeko. Duhamagaye musitanteri wa komine Kirundo Viateur Habonimana yatubwiye ko ivyo yagirizwa atari ivyo, yanatumenyesheje ko ico kibazo kiri mu minwe ya komite nkuru y'umutekano mu ntara imbere yo kwemeza ko ingingo zose yafashe zari zo gukinga ku mutekano utotosekara mu barongoye. Eric Niyonzima tugukengurukire. Mu gisata c'umutekano abantu batatu nibo uruganda rwa FPI rwashoboye kumenya ko bishwe muri indwi twaraye dusozereye mu ntara zitatu. Muri abo harimwo uwishwe n'imbonerakure zihagarikiwe n'umukuru w'umutumba. Iyi nkuru tuyibaze Eloge Divin Remesha. Umutama w'imyaka irenga 60 yitwa Ndikumana Elias wo ku mutumba Rukoba muri komine n'intara ya Gitega yarishwa cumiswe imbugita ku munsi w'Imana uheze. Bende gukora ubwo bwicanyi n'abantu bivugwa ko baba barabasuma bari baje kwiba ibitungwa vyiwe. Abo bagizi banayo bamaze gukora ico cyaha baciye batungwa nayo bameze. Isoko ryacu ku mutumba Rukoba rivuga ariko ko naho biketswe ko barabasuma abakoze ico cyaha ngo nta kintu na kimwe bagiye bivye. Mu ntara ya Makamba naho ku mukuru wa komine ya Nyanza-Lac umunyagihugu azwi ku mazina ya Ntirampeba Jean-Marie batazira Rutsinga yarishwe ku munsi wa kane uheze n'imbonerakure zihagarikiwe n'umukuru w'umutumba. Umuhisi Ntirampeba Jean-Marie asanzwe yari n'umudandaza, amasoko yacu amenyesha ko yahowe kuzirika umunzani. Wanyuma uruganda rwa FPA rwamenye ko yishwe muri iyi ndwi turangije n'uwo mu ntara ya Kayanza. N'umwana yahora yiga mu mwaka wa 6 ku ishure nshingiro rya Rubura muri komine ya Kabarore. Ikiziga cy'uwo mwana cyatowe ku munsi wa kabiri uheze inyuma y'imisi igera kuri 4 abuzwa irengero. Abamugandaguye n'ico baba baramuhoye bikaba bitaramenyekana kugeza ano mango. Eloge Divin Remesha tugukengurukire. Dusimbire mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta batakigira ayo bacira nayo bamira bitumwe nuko batakironka aho bagurira utwo kunganira ibifungurwa bahabwa kuko amasoko yose yari muri iyo kambi yugawe. N'ushoboye kwinjiza mu ikambi ivyo bafasha ahigwa buhongo n'abajejwe umutekano. Inkuru twateguriwe na Onesime Dushimagize.
bimwe mu bizo mpunzi z'abarundi bo mu kambi ya Nduta bakenera kugira ngo bunganire ibifungurwa bahabwa twavuga imboga, itomate n'ibitunguru. Isoko ryacu aho muri iyo kambi rimenyesha ko kubera amasoko yose yugawe hari abagerageza kubizana bakabidandariza mu kinyegero, ariko abajejwe umutekano hamwe n'abo bita abasungusungu ngo babahiga buhongo. Bayeho nabi cyane kuko ubu tugezeho ntabwo worondera isogoro canke worondera udashaka kuronka ahantu na hamwe ugurira ikintu na kimwe. Ahantu hose hari agasoko, nimba ufite udusogoro, nimba ufite udutomati, nimba ufite iki baca bakwirukako. Bari basigaye baja kwinyegeza nk'ubu ari nko mu gihe c'ipokera, bakinyegeza bakazana nk'utuntu hajya kwipokera nyene akaba ariho badandaza kuko batashobora kubabona haba hari abantu benshi. Ariko ubu naho nyene ni polisi baca baza bakabirukako abasungusungu. Umva ni dufite ikibazo gikomeye cyane ubu ni ibintu bitoroshe. Isoko ryacu mu ikambi ya Nduta rimenyesha kandi ko abo basungusungu bari mu bacungera umutekano basanzwe nabo nyine ari impunzi. Uko guhiga bene wabo buhongo ngo babikora kuko hari ibyo barongoye kandi babemereye nko kujanwa mu bindi bihugu. Igikorwa na polisi cyane byari ibintu bisanzwe, ntiyari cyo kimwe n'igikorwa bahaye basungusungu. Urumva basungusungu nibaza ko ari nko kubahenda kugira batoteze bene wabo, hirahira ugafatwa n'umusungusungu cyane kandi bo urabona n'abantu tubana n'abantu tugize gute, baca bagushora bakagutwara hariya bahirahiye bakagufatana utuntu twose twose. Rero urumva nuvuga ntibarabahenze kuko ngo babemereye ngo ko bazobatwara mu hanze bazoronka ubuhungiro bw'igihugu kigira gatatu. Bagwanyewe bene wabo hasi hejuru. Urumva ubu turi mu buzima bugoye cyane butoroshe na gatoya. Izo mpunzi z'abarundi zivuga ko leta ya Tanzania iriko yadutoteza mu ntumbero yo kubananiza ngo bemere guhunguka ku nguvu. Uyu numwanya w'umutumire wano makuru. Umutumire wacu ni cegera c'urongoye umugambwe Frodebu Leonce Ngendakumana. Yaganiriye na mugenzi wacu Emile Nibasumba kukungene demokarasi yifashe mu gihugu. Leonce Ngendakumana mwebwe musanze muri cegera c'urongoye umugambwe Frodebu, uno musi akaba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutungane, novuga ubutungane budakumira, justice sociale nibaza ko mu Kirundi ngira ntabivuze nabi. Mwaraharaniye cyane demokarasi n'ubu mukiriko, mbega mubona igihugu cy'u Burundi kigeze ku ntambwe yihe mu bijanye na demokarasi? Bihapa bingora kwanza kuvuga yuko mu Burundi turi mu ndwara ya demokarasi, bihapa bigora ndavye ibiranga indwara ya demokarasi, ariko ko twitwa ko ariyo turi reka nico nse gikorera. Rero ni indwaro ishingiye kuri demokarasi, aho ubutegetsi bukomoka ku banyagihugu bugatwagwa n'abanyagihugu ku neza y'abanyagihugu nyene, atari ubutegetsi bukomoka ku ngoho tuvuge ku mutegetsi ubwo cyangwa ubutegetsi bw'umutegetsi ku neza y'umutegetsi. Nk'uko tubibona ubutegetsi bubaho ku neza y'abanyagihugu, aho imigambwe ikibaho igahiganwa ifise imbono, ifise amaprograme, imigambi abanyagihugu bakitoreramwo imigambi babona ko hari kizobamarira. N'uwo mugambwe rero kutarongora muri icyo kiringo kiba gitegekanijwe n'amategeko n'amabwirizwa. Nk'amashirahamwe yigenga, ibimenyesha amakuru, amaradiyo, amateleviziyo, abandika, ivyo byose n'ibiranga iyo ndwara ya demokarasi vy'amatora. Nico gituma navuze ndi vyongora rero kugira ngo mu Burundi bwe turi mu ndwara ya demokarasi tukishiyumviro ntiturashikaye, kubera ingingi ya mbere ni imigambwe myinshi. Iyo niyo ntayihari. Hari imigambwe iri mu budumbidubi bw'amoko, hari imigambwe isega n'iyindi yahevye ivuga ngo ni imigambwe ariko yarahevye itakibaho itagikora. Hariho amashirahamwe yigenga nayo nyene uko mbona ameze yari hanze ntayo mvuze kuko yo aranagerageza ayari ngaha ivyakorwa kugira ngo arabibona yo bakubereshe, ahubwo niyo yigisha ibyo mugambwe uri ku butegetsi, niyo yigisha ibyo butegetsi. Abamenyesha amakuru bari ngaha simuza bari hanze, abirukanwe, abatotejwe kuko batotejwe kubera ko uko bimeze bakavugisha ukuri. Abari ngaha akazi kabo no kuririmba iby'ubutegetsi,
ivyo moteza amatora navyo iyo nkingi ya kopita nk'iya kane ni ubusuma ni uguhenda abanyagihugu iyo amatora ariko aregereza iterabwoba bakagenda bagafata amahera ya leta ngo bariko barabasumira bariko bagurira impuzu n'ibintu by'ubuja byo kubashira mu buja. Ubwo ntimwoba mushikuje muvuze ko ata migambwe ihari ata mashirahamwe yigenga hari mbere n'abamenyesha makuru batariko bakora akazi kabo umuntu yumvise gutyo ucumengo igihugu carapfuye. Abantu bamavuga ko mvugana abigira ntibabesha n'amajambo ngoresha ngarangora iyo mvuga ko atayihari ndabica umugambwe ubujejwe umugambwe wewe ushinze umugambwe ngo uhindure ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Icyo gihe rero tugomba kuva hasi ibitagenda neza ukabivuga. Abantu bariko baratotezwa bariko barishwa bariko barangazwa bapfungirwa ubusa ukabivuga. Abariko basahura ukavuga aba bantu bariko basahura itunga situnga ry'igihugu uko bivugwa nuko ari igihugu nyine n'uburyo n'itunga ry'abanyagihugu kuko nibo barondera ubwo buryo bwose. Ntihagire uzoguhenda ngo hari uburyo ngo buza bupayira imfashanyo ngo hari amadeni afatwa ambavu y'amakori n'amataji ajya amahera yose azubazwa abanyagihugu yerekeye ubuzima bw'abanyagihugu. Iyo migambwe rero ikuba abanyagihugu bariko baratotezwa bicwa bangazwa bapfungirwa ubusa basahurwa. Iyo migambwe rero wowe kumbarira ko ihari ni sawa ndabyemeye iranditse ishango n'imigambwe mugabo benshi biyandikisha avuga ati ubu niyandikishije hari naho abashefu do zone amustanderi babura amatari bamushinga amateka cyangwa umukenguza amateka bamushikira nganje cyangwa kabaniki nuko atari byinshi babisiga. Imigambwe rero iriho kubera ibyo. Hari iyindi migambwe ivuga iti ubwoko bwacu burageramiwe kandi atari ibyo ugasanga bajanye nago. Rero cyo kugeza mvuge kwiriho byongora mvuga nk'imigambwe mugabo ku mazina irahari amashirahamwe yigenga nayo nyene nibyo ntaharanira ubutegetsi mugo yategerezwa kuzavuga ibitagenda neza kugira ngo baba abari ku butegetsi baba abanyamigambwe bamenye ingene bifata ingene bigenza bareko kuba bigeza nk'imbene zo gucibuza bamenye bati bijya dukora barabibona. Uwo mutegetsi kanaka yigenza nabi bakabivuga bakabishyirabona. Uwo muntu nyamugambwe kanaka umunyepolitike kanaka yigenza nabi bakabivuga kugira abanyagihugu bamenye ubwo butegetsi cyane uwo mugambwe nyene wigenza. Ivyo rero bidakorwa bamenyesha makuru bo nabo nyene ni uko nyene bagayijamba abanyagihugu ivyo bashikirije bikavuga nyene ivyo babonye bakavuga uko nyene ntibaje kuvuga ivyo bibaza byotuma baro hari ico boronga ku mugoroba. Rero urumva ko ibintu byayangaye si wabimbariye sivyo ivyiyumviro mfise nivyo mbona. None kugira ngo ivyo byose muhejeje kudondagura bikosorwe mubona hoko gwiki? Icambere nuko abantu bemera ko twinjiye mu ntwaro ya demokrasi bayemera bakayemanga ko twipfuza igihugu cyiteka ko twipfuza igihugu cyiyubahiriza cyubashwe ko twifuza igihugu gitera imbere aho abantu babana mu budasa bwabo atanya gufatanya gukira atamwana n'ikinono nuko abo bantu bose basubira kuva hasi kuko bamwe barasinziriye nawe ivyo banyikiye baraba giterabwoba erega wemeye kuja muri politiki wemera n'iryo terabwoba ko rihaba urashobora gupfungwa urashobora kwangazwa no gupfura urashobora nuko rero abantu bose b'abanyamigambwe baba abo mashirahamwe yigenga baba abamenyesha makuru baba abanyagihugu bose bava hasi bakavuga bati oya ubu turanze gutwarwa n'imbene turanze gutwarwa n'inga batwara ku macuniro turanze gutwarwa n'inguru dukeneye gutwarwa nk'abanyagihugu dufise ijambo dufise ikibanza dukeneye gutwarwa nk'abantu babazwa ubutegetsi mu gihugu dukeneye gufatwa nk'abantu soko giterambere nta mutegetsi numwe kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuri yarongo y'umutumba bafise ico bongereza ku mwimbu w'igihugu ahubwo ni kurondera ingene bahembwa ingene bambara ingene barya ingene bubaka amazu ingene bagura imiduga ingene babaho neza ivyo nicyo barondera gusa bagaca birondera abanyagihugu. Abo banyagihugu rero bafatanya na babandi ndarimeje kudondagura bakava hasi abasirikare abapolisi abantu barenganijwe n'ibesha abacamanza abarimu abaganga barimwo baruzuye abanyamadini barimwo baruzuye abo bose bave hasi ingufu bafite zirakwiye kugira ngo ivyo bintu bihinduke hama twubaka igihugu cyiteka tuzobanamwo twese kikatwubahiriza natwe tukacubahiriza. Murakoze cyane no kwibutsa ko Leonce Ngendakumana musanzwe muri cegera cy'urongoye umugambwe Frodebu murakoze cyane. Murakoze namwe kuva kakanya.
Emile Nibasumba tugukengurukireho n'umutumire wano makuru nshuti namwe bakunzi ba radio FPA ni nongaha duciye duhereza makuru mu Kirundi twari twabateguriye yo kuri wa mbere genekerezo rya 20 ruhuma umwaka wa 2023. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa FPA bafashije gutororokanya aya makuru ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwari muduseze yompi ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije nako ndabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyi no mu vyanyu n'agahwana.